Yakobo igice cya 5 umurongo w'indwi, impanuro yo kwihangana. Nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitse hazoronkera imvura y'agatasi n'iyurushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'umwami kuri hafi. Nimwidodomberanire kugira ngo ntimucirwe kwiteka. Umucamanza ahagaze ku rugi. Nimukidodomberanire bene data kugira ngo ntihagire n'umwe muri twebwe acirwa kwiteka. Umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Abihanganye tubita ngo iki? Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Imana ibahezagire. Reka tubane mu ijambo ry'Imana aka kanya nyene rivuga ngo impamvu yo kwihangana kwacu. Nimba twihangana hariho impamvu. Nuhave wibaza ngo iyo batanga impanuro ngo twihangane hariho impamvu. Iri jambo rero jewe nibaza ko hariho umuntu hano naho yoba umwe Imana ikeneye, kuko iri jambo jewe naragwanye kugira ngo ndarivuge. Numva umengo nyene hariho ayandi yari karanigana ari menshi, ndagwana kugira ngo ndarivuge. Haleluya. Impamvu yo kwihangana kwacu. Ubuzima rukristo si barabara rigenda ritumbereye haba namba. Ubuzima rukristo harimwo amakorosi, harimwo imidugo, harimwo n'imimanuko. Burya hariho umumanuko ugoye ubabaza mu mavi, harimwo n'imimanuko. Rero nuhave wibaza ngo ubuzima rukristo tuzoguma tugenda dukikama gusa. Hari amakorosi, hari ukuduga, hari ukumanuka. Ubuzima bukristo si barabara ry'ikaburimbo gusa, haba namba. Hariho ibivumbi, amabara guca mu ivumbi, hariho ibinogo, hariho amabuye, hariho ibiziba, ibinogo birimwo ibiziba, hariho ibidunduri, hariho ibintu bitandukanye. Ibarabara rero ry'urugendo rukristo nuhave wibaza ngo ni kaburimbo gusa canke ngo riri pave. Na pave ari igendera dundagira iyo uyiciyeko, ariko yoyo vyopfuma. Ariko rero si pave, si ni kaburimbo gusa. Ivyo turakwiye kubimenya. Ivyo tumaze kubimenya rero duca twitegura yuko ubuzima rukristo harimwo ibintu bitandukanye. Duca twitegura kuko n'urugendo tuba dutanguye dutegerezwa kurangiza uko biri kose. Urugendo rukristo twararutanguye dutegerezwa kuzorurangiza uko bigenda kose. Barabara ribamwe amakorosi, ribamwe imiduga, imimanuko, habamwo ibivumbi, ibinogo, ibiki. Dutegerezwa kururangiza uko biri kose. Icoma nkazorurangiza neza, nawe ukazorurangiza neza. Kandi jewe ndafise ivyizigiro ko nzorurangiza neza, nawe ugenda n'ivyizigiro kuzorusozera amahoro. Haleluya. Aha ndiko mbwira umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yatanguye urugendo rukristo. Hariho impamvu yo kwihangana ku mukristo wese. Aka kantu kamenya, wibagire vyose mugabo utwara aka kantu kavuga ngo hariho impamvu yo kwihangana muri runo rugendo natanguye ku mukristo wese. Iyo mpamvu rero niyo ukwiye kumenya kugira ngo bigutere intege. Biragutera intege. Hanyuma uko vyogenda kose ukihangana. Si ivyo gusa, turagenda tuzi ko hariya turiko turaja hariho ikintu cy'agaciro kadasanzwe turiko turagenda tugana. Nivyo biradutera
kwihangana kubera icyo nderetse hariya imbere, kubera icyo numva ntegerezwa gusiganirwa mpaka ndagigezeko, n'ivyo birantera kwihangana. Haleluya. Uko ibarabara ryomera kose, uko ubuzima bwogenda kose, ntegerezwa kwihangana kuko hari icyo nderetse hariya imbere. Urugendo rwose kandi rurafise aho ruherera. Uduze uba ufise aho ugiye, urafise aho ruherera urugendo rwose. Hari uwavuze ngo urugendo ruherera mu nzu. Uduze rurafise aho woga umuzunguruka, ruraza guherera hajya uza gukika umusaya. Urugendo rurafise aho ruherera, hariho aho tuzoruhukira ruzoherera. Urugendo rwacu rw'agakiza ruzoherera mu ijuru. Haleluya. Urugendo rwacu rw'agakiza ruzoherera mu ijuru ku bazokwihangana bagashitsa kw'iherezo. Ruzoherera mu ijuru. Ndagusabye ntuzohereze muri Gehinomu. Ndakwinginze wowe uri kuranyumviriza, ukora ibishoboka ntuzohereze muri Gehinomu. Kandi umuti kugira ntuzohereze muri Gehinomu ni ukwihangana mu byo uzocamwo byose. Ni ukwihangana, niho utazohereza muri Gehinomu ariko ugahereza mu ijuru mu bugingo budashira. Haleluya. Kandi si ibyo gusa, tugeze mu ijuru naho nyene ntibizohereraho. Tugeze mu ijuru naho hariho ibitsibo tuzokwambikwa ibitsibo. Rero ivyo bitsibo naciye ndavyibuka, ndibuka ibitsibo. Bibiliya iravuga ibitsibo by'ubwoko butanu. Hariho igitsibo ca mbere ni igitsibo c'ubugingo. Iki gitsibo c'ubugingo rero, haleluya, iki gitsibo c'ubugingo ni igitsibo kizokwambikwa abantu bose bakunda Imana cyane, bakemera no kuyizira. Abantu bakunda Yesu cyane, hamwe wona muzira. Abo bantu barashikamye mu kwizera no mu bigeragezo naho nyene bagashikama, bakavuga ngo ndahagaze. Bimpitana bitampitana ndahagaze, simpakana Kristo canke ngo ngoke memuke kugira ngo mbone gukira. Barashikama no mu bigeragezo. Aha twotanga akarorero k'abamartiri. Abamartiri nabazize Kristo, nabazize kwemanga Kristo, bagapfa bakarinda bapfa bacikana bavuga ngo nduwa Yesu ndabizi kandi nawe nyene nuwanje. Naho mwonyica ngo ndamuhakane sinshobora, nduwa Yesu ndabizi kandi nawe nyene nuwanje. Bene aba bantu rero bazokwambikwa igitsibo c'ubugingo. Haleluya. Bazokwambikwa igitsibo c'ubugingo. Hanyuma hariho igitsibo c'ubwiza. Igitsibo c'ubwiza kizokwambikwa abungere baragiye intama neza. Ariko si bo bonyene, n'umuntu yakoreye Imana. Abungere babaye abizigirwa bakaragira intama neza. Abakozi b'Imana, uri umukozi w'Imana nawe urabizi. Abantu babaye abakozi b'Imana mu bwizigirwa nabonye n'iki gitsibo c'ubwiza bazocambikwa. Haleluya. Mu byo dusiganirwa hariya imbere, si ugushikayo gusa, ariko dusiganirwe no kwambikwa igitsibo c'ubugingo canke kwambikwa igitsibo c'ubwiza. Ic'ubwiza coco reka ndakikwifurize mu izina rya Yesu, kuko uri umukozi w'Imana. Kora mu bwizigirwa ivyo wahamagariwe gukora, na kariya kazi ukora hariya muri biro. Nuhava uvuga ngo jewe ntibampaye ngo vuga ubutumwa, sindi umusenzi, sindi umwigisha, sindi kiniki, jewe nta muhamagaro wawe nzi. Basi hariya ku kazi ukora bumwizigirwa, buryo uzokwambikwa igitsibo c'ubwiza. Ko mu kazi wabaye umwizigirwa, muri korale wabaye umwizigirwa, mu basenzi wabaye umwizigirwa, mu bikorwa byose ujejwe wabaye umwizigirwa, uzokwambikwa igitsibo c'ubwiza. Ndasavye rero tucambaye uno mubiri tuba bizigirwa, vraiment tuba bizigirwa kugira ngo tuzokwambikwa igitsibo c'ubwiza.
iki gitsibo Daniyeli azocambara kuko yarabaye umwizigirwa. Iki gitsibo Yosefu azocambara kuko yarabaye umwizigirwa. Vuga ngo iki gitsibo na jewe nzocambara. Yego, ni imigabo twigira yo kuba bizigirwa kugira ngo ibi bitsibo tuzovyambare. Igitsibo kigira gatatu ni igitsibo cyo kugororoka. Iki rero kizokwambara abagwanya intambara nziza. Nico Pawulo yavuze muhariya mu cete kigira kabiri yandikiye Timoteyo mu gice ca 4 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Aravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narizigamye. Haleluya. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka. Icyo umwami wacu umucamanza mukuru haleluya yambikiye, ariko si jewe jenyene yakibikiye, na wewe n'abariya bari mu nyuma bakunze kuzoseruka kwiwe, biteguriye kuzogaruka kwiwe, babihahamiye, birinda bashikamye mu kwizera, nabo nyene bazocambikwa. Haleluya. Igitsibo cyo kugororoka naco ndakwifurije ko wocambara mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibindi bitsibo bibiri bivugwa mu vyahishuriwe Yohana n'ibitsibo vy'izahabu. Usomye muri Yohana mu vyahishuriwe Yohana 4 umurongo wa 4 n'ibitsibo vyambaye babazehe 24 babatama 24. Haravuga ngo kuri uwo murongo wa 4 iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicaye ko bambaye impuzu zera, no ku mitwe yabo hari ibitsibo vy'izahabu. Haleluya. Bambaye ibitsibo vy'izahabu. Ibindi bitsibo kuko sivyo ndi ku mpamvu yo kwihangana nako nshishijemwo gusa. Ibindi bitsibo ni bitsibo dusanga mu vyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 1. Ni bitsibo biri kwinyenyeri. Haravuga ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru, umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. Hariho n'ibitsibo vy'inyenyeri, nivyo nashaka kuvuga gusa. Rero nagira mvuge ngo mu mpanuro Pawulo yagiye aratanga, ngaruke ku mpamvu yo kwihangana. Mu mpanuro Pawulo yagiye aratanga, uratahura neza yuko urugendo rukristo rufise impera yago, rufise apana impera hari kwa katuzo, rufise impera yago. Urugendo rukristo rurafise impera yago, rurafise impembo yago. Urugendo rukristo ni uko uzovyifatamwo, hari impembo hari imbere. Ni wavyifatamwo nabi, impembo iri hari imbere. Uvyifashemwo neza, impembo iri hari imbere. Nico gituma muri runo rugendo tugenda tuhanurana, twongera twigishanya, tunibutsanya inyifato muri runo rugendo, ukuntu dukwiye kwifata neza kugira ngo ntituzohombe iyi mpera, ntituzohombe iyi mpembo ibikiwe abantu bazovyifatamwo neza, barindiriye ukugaruka kwiyo baguhahamiye kandi birinda mu buryo bwose. Haleluya. Kugira ngo dushike kuri iyo mpera rero nivyoroshe, tugenda duca mu bihe bigoye, kuko nyene satani ntiyicaye, na satani akagenda aradutera. Urumva nyene ibihe by'ubuzima usanga bigenda biratugora mu buryo butandukanye, na satani akazana ivyiwe agakubitamwo, ukaza usanga rero biragoye, ntivyoroshe. Rero nico gituma dutegerezwa kwiha intumbero muri runo rugendo. Utegereza kwiha intumbero, hanyuma si ivyo gusa, ukagira umugambi w'ukuntu uzoshika kuri iyo ntumbero, objectif na plan.
ibyo byose utegerezwa kubikora muri runo rugendo kugira ngo uzoshike kuri ya mpera nziza wabikiwe. Utagize objectif ngo uyishire imbere yawe, jewe mfise intumbero iyi kugira ndayishikeko negerezwa gukora ibi n'ibi, nagira ndakubwire ngo uzosanga waheze mu nzira. Tube maso. Nico gituma intumwa Pawulo yagiye aragereranya ubuzima rukristo, hanyuma agaca atanga n'intumbero, agaca atanga n'umugambi ukuntu vyogenda kugira ngo uzoshike ku mpera yawe. Icambere Pawulo yagereranije ubuzima rukristo cyangwa umukristo nk'umunonotsi canke impayamaguru canke umu athlete mu rurimi rw'igifaransa. Yagereranije ubwo ubuzima bwa rukristo nk'aba biruka izi mpayamaguru. Arabigereranya dusomye mu cete ca mbere mu gice c'icenda, yandikiye Abikorinto mu gice c'icenda umurongo wa 24 na 27. Ndahasoma nyarutsa, haravuga ngo nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko kuherwa akabumwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Natwe dutegereza kuba athlete nka kujya kuba athlete kugira ngo tuzoronke impera. 25 kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose, abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo tuhabwe ikitazoshira. Haleluya! Tuzohabwa igitsibo kitazoshira, igitsibo cy'ibihe bidashira, igikombe kitagwa ingese. Haleluya! Bajya babaha umudari w'ingese, babaha igikombe kigwa ingese, ariko twebwe tuzokwambika igitsibo cy'ibihe bitazoshira. Haleluya! Nuko nanje 26, nuko nanje ndiruka. Pawulo acarabipanga neza, aravuga ngo nanje rero ndiruka, ariko si nk'utazi yaja, ngenda ntumbereye tudruwa, si ntambamira iburyo cyangwa ibubamfu, ngenda ntumbereye. Nanje ndiruka si nk'utazi yaja, agenda arahushagirika, agwa muri ibi agwa muri biriya. Oya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha, ndagema. Haleluya! Nkubitana ibipfunsi nkagema, si nk'uhusha. 27 kandi ndwanya n'umubiri wanje. Nico nikindi niyindi mugambi yigiriye, aravuga ngo kugira ngo jike kuri objectif negezwa kugwanya umubiri wanje, ndawukubita nkawucisha bugufi, nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ntemewe. Haleluya! Nyarukije rero intumbero ndayitomore, kumbure duhejeje gusoma vyose. Intumbero icambere nukwiruka kugira uronke igitsibo. Kwiruka, Pawulo yavuga ngo ntegerezwa kugira nzoronke igitsibo, ntegerezwa kwiruka ntegerezwa kwiruka nuvyeshapa nubihunga nawe ubihungira. Utegerezwa kwiruka kandi ukiruka kugira uzuronke impera, uzoronke igitsibo. Ko havuze kuri uyu murongo wa 24, namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Dutegerezwa kwiruka, abakristo dutegerezwa kwiruka. Aho uryama ugasinzira ugaherayo, aho wahindutse umukristo nyandwi wa ku munsi wa Mungu, aho kunkumura Bibiliya, nuhave wibaza ngo uri kurirukira mu gitanda. Nta mu atlete yirukira mu itiro, nta mu atlete yirukira mu gitanda. Arasohoka akaja mwibarabara agasiganwa n'abandi. Ni wiha intumbero, ndagusabe wiha intumbero. Namwe abariko mwiruka nimuze dusiganwe. Uyu munsi turafise ivyitwazo byo kutaba mu bikorwa vy'Imana, ngo nabuze bisi. Nivyo, ariko hari abantu benshi baronse ugwitwazo mu bihe.
ibi iyo bituje ko hari habaronka ugwitwazo. Kera hari naho twahora tugenda gusenga n'amaguru ibirometero n'ibirometero, imiduga itaraboneka, amabisi atarabaho, twaragenda n'amaguru. Ariko uyu munsi turondera ivyitwazo no kuva aha kugira ushike hajya muri ville umuntu akarondera imodoka. Rero uyu munsi hariho twaragize ivyitwazo, ibisi nta gitoro, abantu bagaca bahinduka abakirisu banyandwi, ugasanga ruwanje na adoration umengo ntibaraba, ugasanga n'uwahoraza muri matinale yarabihevye. Nagira ndakubwire ngo ubuzima ru Kristo ni nugusiganwa, udasiganwe. Nagira ndakubwire ngo nuhavuraba ngo dimanche turatonda hamwe. Uko tubaho mu ndwi ntitubaho cyo kimwe, uko tubaho turi mu vyumba vyacu ntitubaho cyo kimwe, uko tubaho mwijoro ntitubaho cyo kimwe. Hari abari muri course hari abari muri course bataryama, hari abari muri course batarya, hari abari muri course bama ku rusengero malgré ko atabitoro. Abaririmbyi barafise ugwitwaza, ariko hari abaririmbyi mbona presque imisi yose, n'abandi une fois le mois, une fois, ariko hari abaza rero abo baza bazogutsindisha. Turi muri course, nimuze dusiganwe. Uko niko natwe dutegerezwa gukora. Nimba ba atlete biruka basiganwa ngo bazoronka impera, natwe ubwacu dutegerezwa gusiganwa. Reka kuryama, reka gusinzira, reka kugira ugwitwazo nguronsa ngurafise indangura ngo waronsa akazi kenshi. Nta gwitwazo tuzokwerekana imbere y'Imana. N'abazehe hari abandi bazehe bazobatsindisha batamakazi. Hari abatamakazi baba hano bigora gasoboka mugaba kaza akabibamwo akasenga akabana n'abandi. Abo bazodutsindisha. Abajene bobo mwebwe ibara rizogwa no kwigorora gusa, kwigorora wayuza saa yine utaroga, saa tanu utaroga, no kuri eglise wasivye. Abo bazogutsindisha. Niwigira imigabo maka, kuko ndazi ico ndiko ndaca, ndiko ndondera impera. Hari ico ndiko ndaca hari imbere. Umu atlete atirutse ngo ashike kuri arrive, mwari muzi ngo niba bavuga bati ntiyanatanguye. Nico kimwe n'umukristo atazoshika pore. Ikindi kigira kabiri, yindi ntumbero igira kabiri, kwiruka utumbereye. Yigiriye imigabo arayiha intumbero, aravuga ngo nzokwiruka ntumbereye. Aravuga ngo nanje ndiruka ariko sinkutazi yaje, ngenda ntumbereye, ngenda tudruwa. Apana ko bansifura, abasore bansifura hariya a droite ugacukata sawa warumpamagaye. Uri muri course, umu atlete yoza kwitaba ngo barampamagaye ari muri course ngo Mari uri nawe urimwo mu biruka sa urampamaga, boba bamusize kera. Reka gutakaza umwanya ngo baragusifuye, ngo baraguhamagaye, ngo ibiki nibiki. Reka gutakaza umwanya, turi muri course, dutumbera imbere, tureke kwitaba ivyo hirya no hino, tureke gukatira mu bitagira umutwe n'amaguru. Haleluya. Iyi ni ntumbero Pawulo yaduhanuye dukwiye kwiha. Aravuga ngo mugire umugambi rero, kugira ngo iyo ntumbero muzoyigereko, muronke impera, mugire umugambi, mwimenyereze kwigumya. Maîtrise de soi, wimenyereze kwigumya. Hari ibintu ushobora guhura navyo mu rugendo, ukazusanga biragutesheje intumbero, ukazusanga ni ibintu vyiza byo kubuza yuja niyumva. Ni wimenyereze kwigumya, wimetrize gose bimwe vya sawa hamwe wumva ngo iki kintu nivyo nari mugabo oya je waho uko mpomba ivya kuruse ndimwo oya ukagiheba. Twigumye mu rugendo. Ikindi naco dukubita umubiri, guha indero, guha discipline imibiri yacu, kumenyereza umubiri. Haleluya. Duhindera umubiri kandi tuwumenyereze. Pawulo aravuga ngo kandi ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja. Ukisumeta kuvyo ndawubwiye, wa mubiri we nurya ugacuheba kurya, sindyama byumve wa maso we, umubiri wose ba informe. Iri joro sinza kuryama, ndaza kuba mwijoro ry'Uhoraho.
kandi itanguye kwemforma serve ubu nyene, kandi nejo nzoja ku kazi sinzosinzira, ukawumvisha ukawutegeka. Haleluya. Impera uyisanga imbere. Yarabivuze ku murongo wa 25 yaciye avunga, ariko twebwe impera n'igitsibo kitazoshira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe igitsibo kitazoshira. Haleluya. Ahandi Paulo yagereranije abakristo, ubuzima bw'urukristo cyanke runo rugendo turimwo n'abasoda bari mu ntambara. Tumenye ko turi mu ntambara, turi mu ntambara. Aburyo ucyakira Yesu nk'umwami n'umukiza uba wandurukije intambara hamwe na Satani. Aravuga uracitse, burya nuzogaruka ngo dusangira agacupa, burya nuzogaruka ngo dusambane, burya nuzogaruka ngo urya gaturire, urancitse, uragiye. Intambara ibitanguye, amajwi utegerezwa ku akira, nawe ukubona kora iki, gira uku. Intambara ibitanguye. Rero ko turi mu ntambara, reka twihe intumbero. Ivyo yabibabwiye kugira ngo babimenye. Muraza gusoma igice cya 6 umurongo wa 10 gushika ku 20. Ivyo yabibabwiye kugira ngo babimenye, hanyuma babandanye urugendo, bihe intumbero, babandanye urugendo. Intumbero rero nk'umusoda, nk'abasoda bari mu ntambara, n'ukwambara ibigwanishwa byose Imana itanga nk'uko vyanditswe ku murongo wa 11. Mwambara ibigwanishwa byose vy'Imana. Ambara. Erega uri umusoda kandi uri mu ntambara. Intambara atariya masoro, atariyo ngaha mu Burundi. Intambara yo mu buryo bw'imwemu. Abo tunigana ntitubabonesha amaso y'umubiri, ariko hari n'igihe baza mu bagenzi, bagaca mu bagenzi, bagaca mu bavyeyi, agaca mu mugabo, agaca mu mugore, agaca mwabo mukorana, agaca mugabo. Turabibona yuko ari ya ntambara yaciye muri wa wundi. Ambara ibigwanishwa. Ambara uze gusoma ngaha, wambara ibigwanishwa byose, wambara ukuri, ukenyeze ukuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana urigendane, ureke kugenda ugaragara atajambo ryo muri Bibiliya nari mwuzi. Oya, tugira ijambo rigwiriye muri twebwe, naryo ni kigwanisho gikomeye. Hanyuma amasengesho ni kigwanisho, agakiza, kuba ufise agakiza. Reka abantu bose bakuravye bamenye ko ufise agakiza n'ikigwanisho. Hariho umugabo atokubwira ngo musambane kubera akuravye arabona ko kijijwe, kukuraba gusa, cyangwa yumvise imvugo yawe arabona ko kijijwe. N'ikigwanisho nimugaragaza agakiza aho mukorera. Mureke kwinyegeza, mureke kwinyegeza ngo nibabimenye. Reka bamenye ko mukijijwe, kuko naco n'ikigwanisho. Tugwanisha ukwizera, duhagarare mu kwizera. Hatuze turatura. Ubu numvise ko dutegerezwa kuza turatura ibintu, kandi nivyo bigaragaza ukwizera kuri muri twebwe. Iyo tutaza turatura ibintu, ukwizera ni kunakura. Tuze turatura mu muryango, wature ku bana, ku mugore wawe, ku mugabo wawe, wature ku bakozi. Tuze turatura ibintu twizeye, kandi tuzogenda tubona bigenda biraba. Haleluya. Ivyo nibigwanisho. Mwambara ibigwanishwa byose, nugenda ugaragara, uzoraswa na wa mubi. Muzomenya n'ukuntu vyagenze, uzokwisanga hasi hamwe usigara uvuga ngo mbega narashwe ryari, vyagenze gute. Haleluya. Iyindi ntumbero n'ugusenga ubudasiba. Ku murongo wa 18 aravuga ngo musengere muri mwemu ibihe vyose. Musengere muri mwemu ibihe vyose. Dutegerezwa gusenga, naco ni kigwanisho. Ni ntumbero, k'intumbero muri no kurse. Negerezwa gusiganwa n'abandi nsenga, negerezwa gusiganwa nambaye ibigwanisho, ariko kandi nsenga, kugira ngo utewe uce wivuna ubwo nyene. Haleluya. Umugambi Paulo yaduhanuye gukoresha ibigwanishwa byose by'Imana twahawe kugira ngo tugwanye Satani, tubikoreshe mu kumugwanya. Ku murongo wa 13 yaravuze ngo kubw'ivyo mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi. Nitwakoresha ivyo bigwanishwa, pana kuvyambara gusa,
tubikoreshe, niho tuzazotsindwa ku munsi mubi. Kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Impera rero nuko tuzohagarara dushikamye. Uzogenda mu rugendo rwa rukristo ushikamye, atabwoba, wumva ko ushikamye neza, udahungabanywa n'utu na turiya. Ndagenda babwire ngo urugendo rukristo ushikamye ruraryoshe, ata bintu wikanga, atabiriko biraguhungabanya, usanga urugendo ruryoshe cyane. Rero ibi bica biduha gushikama mu rugendo, tugahagarara neza. Satani aratinya abantu bashikamye, arabatinya. Haleluya. Sozera ngira ngaruke rero, sozerere ku majambo nasomye. Amajambo nasomye yaha muri Yakobo niyo ngomba gusozererako muri make. Icambere, wihangane ushitse kwiherezo. Twihangane dushitse aho umwami wacu azozira. Twihangane. Baduhaye akarorero burya karyoshe, ngo raba umurimyi arorera imirima yiwe yihanganye. Umurimyi arateragira mu kwizera. Burya rero umuntu w'umurimyi, burya nk'ubu turagabirije mu ntumbero yo kuvuga ngo imvura ikorokere hasi. Hariho abaterera imvura ya mbere, hariho abaterera iya kabiri. Mugabo basha umurimyi ari hano, nagira ndamubwira aka kantu, experience veke. Imvura ya mbere nivyo bimera, nivyo bikunda. Nukuri maze iminsi mbona imvura ya mbere nivyo bikunda, nivyo vyimbuka cyane. Hariho abarindira ngo shwi wose ndabizi ko izosubira ngo igwe. Urumva uwo n'utagira ukwizera, mafu turabiterera imvura ya mbere, izogwa, izobandanya. Ukizera, umurimyi arizera, atari wazoyigwisha, akizera Imana igwisha imvura, agateragira, ukazusanga arimbuye umwimbu mwiza. Icambere, wihangane gushitsa aho umwami wacu azozira. N'umurimyi arihangana akarindira imvura aho izogwira yihanganye. Ikigira kabiri, ihangane ureme mu mutima, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Iki kintu gitahane, wihangane kandi ureme mu mutima wawe. Rema uhora hari kumwe natwe. Rema uhoraho ntazoguhemukira, ntazoguta. Nutinye, rema mu mutima, urindire utuje, urindire wihanganye. Bitariko biragenda neza uyu munsi, bizogenda neza ejo. Haleluya. Ibitariko biragenda neza uyu munsi, ejo bizogenda neza. Wihangane. Kandi ibyo bitariko biragenda neza, ejo Imana izobihinguramwo ibyiza. Rema ukuza k'umwami wacu kuri hafi. Ikindi ukwiye kumenya, ntiwidodombera abandi. Kwidodomba ni icyaha. Ntiwidodombera abandi kugira ngo ntukigwe kwiteka. Umucamanza ari ku rugi. Bavuze ko umucamanza ari ku rugi igihe cyose, uzubone ko n'urupfu rurimo. Ashobora kuza kwa kugaruka kwiwe, cyangwa urupfu rw'umuntu rukaza. Rero ntuzopfe uri kuridodombera abantu, cyangwa Yesu ntazagaruka asanga uri kuridodombera abantu. Kwidodomba bireke. Kwidodomba si byacu, ni bya babandi bakiri hahandi twahora. Kera twaridodomba, ariko ubu turakwiye kubiheba. Ivyo ni bya babandi. Twebwe ubu ntitukwiye kuba bidodomba. Ejo bundi niho ijwi ryaje ngo tu n'es pas ordinaire. Sabwe ndavuga nti Imana ishatse kuvuga iki? Ndabimeditako nsanga rumva mu yandi majambo ntari ordinaire, ndi extraordinaire ku bwa Kristo Yesu. Mu yandi majambo, kuva twakiriye Yesu tuba duhindutse abadasanzwe. Malheureusement
tugaca tuguma twitwara nk'abasanzwe, bavuga du n'importe quoi, bifata uko ariko kose, bambara uko ariko kose, bafungura uko ariko kose, bicarana n'abari bo bose, bahagararana n'abari bo bose, ugasanga bariko barayaga n'abari bo. Oya, ntusanzwe, nanjye sinsanzwe. Nimuze twifate nk'abadasanzwe, tugende nk'abadasanzwe, tuganire nk'abadasanzwe. Abantu badasanzwe ntibidodomba, ibi ni by'abasanzwe batazi niyo bariko baraja. Haleluya. Nimwidodomberanire ibi by'ubujambo jambo, ibi by'amakritike usanga byatugoye. Tugire effort, tugire effort duhebe kugira amakritike. Nagiye gusanga ari ivyaha tuba turiko turakora. Mana mfasha, ndakwinginze mfasha kugira amakritike bihere muri jewe mu izina rya Yesu, kugira amakritike bihere no muri mwene data mu izina rya Yesu. Imana ibidufashemo kuko nous ne sommes pas ordinaires. 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 Nituri abasanzwe. Turi abadasanzwe. Bisigura ngo Yesu aturavye ukuntu turiko turifata, twashika mu bacokoranye tugacokorana, twashika mu banyavyaha tugahinduka abanyavyaha, twashika mu nama z'ababi tugahinduka nk'abari tukajamwo. Arumigwa akavuga ati no, ntazi cyari. Nous sommes extraordinaires. Haleluya. Turabadasanzwe. Kumengo mu bifashe bisanzwe. Uze kwiherera umedite kuri udasanzwe, uzohavuka ijijwe. Ikindi, abavugishijwe mu izina ry'umwami wacu batubera akarorero ko kubabazwa no kwihangana. Aba bavugishijwe rero mu izina ry'umwami wacu batubera akarorero. Nta muvugishwa n'umwe yagize ubuzima bworoshe, kandi no mu byo bavugishijwe baranabivuze, ariko nabonye n'ubwabo batubera akarorero. Nta Yeremiya yigeze agira ubuzima bworoshe, yaramerewe nabi. Na Yesaya yigeze agira ubuzima bworoshe. Abana bavugishwa bakuru, na Ezekiyeli yigeze agira ubuzima bworoshe. Wapi. Batubere akarorero ko kubabazwa ariko kandi no kwihangana. Barababajwe, amemta barabigumamwo. Haleluya. Barihangana, barabigumamwo, hanyuma basozera urugendo amahoro. Rero aba bavugishwa n'Imana batwitangiye imbere batubera akarorero. Turuhe, tubabazwe, tumererwe nabi, ariko twihangane kugeza aho umwami wacu azozira. Haleluya. Ikindi, menya yuko umuntu yihanganye yitwa umuhirwe. Niwihangana mu kigeragezo uzokwitwa umuhigwe. N'abakubonye bazovuga ngo uyu muntu n'umuhigwe kubera wihangana. Hariho ibigeragezo bitokwihanganirwa, womengo nivyo kwihanganirwa, ariko niwavyihanganira uzokwitwa umuhirwe. Wibuke ukwihangana kwa Yobu. Ndakwinginze nuvyibuke, wibuke ukwihangana kwa Yobu, ivyo yagiriwe, ivyo yaciyemwo. Hanyuma inyuma yuko kwihangana amaherezo Imana yamugiriye neza. Haleluya. Imana yamugiriye neza, kuko Imana yacu ni Imana yuzuye imbabazi, ni Imana igira neza, iragahezagirwa ibihe byose. Turafise impamvu yo kwihangana, biri muri karagitere nini. Turafise impamvu yo kwihangana, nuko hari ico tureretse hari imbere. Burya ndarangije. Umwami Yesu abahezagire cyane. Turafise impamvu. Nagomba gusengera umuntu ari hano. Ari igihe vrema kandi nibisanzwe, ntuhave ugira n'isoni zo kuza kugira ngo ndagusengere. Ndabizi hari igihe ugera mukavuga ngo jewe navugira ijambo nasenga mvuga ngo ase
gusa ase mu yandi majambo birahagije ibibazo aho bingejeje birahagije mvuga uko gusa ase ukamengo wobivamwo ukamengo umuntu ari hano rero arushe mu mutima ndazi ko ahari kuko iri jambo narije ko atari ryo nari kuzako ariko kubera nafashwe ku nguvu n'Imana na mpwemu yera na Yesu Kristo nemeye burya nemeye ku bwawe ingo ndagusengera utegwa intege ntubivemo ingo ndagusengera utegwa intege wigumye nawe ugutwenga ibibazo turazi ko bihari partout birahari ingo za wiruka gusa ndagusengera utegwa intege n'abakira Yesu muzemwo muzoba mugize neza wakira Yesu nk'umwami n'umukiza nawe uzanane naba uzoba ukoze umuntu atarakira Yesu ndakwinginze ntusigare wicaye nimba abo kumva umengo bo bivamwo bari muri Yesu harakantu wewe udafise Yesu bije wohagwa ndakwinginze nawe utarakira Yesu uzanane naba uzoba ukoze unyaruke nawe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza kaze cyane wewe urusha uremerewe mu mutima kaze Imana itabari iri hano Imana ishobora byose iri hano nagenda kubwire ngo wibuke Yobu uko byamugendekeye nuko amaherezo byagenze cyane nanje undabe najewe ari ibyo nabonye ariko amaherezo uhoraho yarangiriye neza n'ubu mpagaze muri uko kugira neza kwiwe. Haleluya. Utarakira Yesu ndamuhaye ikaze nawe azanane naba nukuri wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu n'umunsi wawe ntawuzi impamvu waje hano kuri uno munsi. Yesu arakugomba, Yesu aragushaka, Yesu arashaka ngo abe muri wewe utangure urugendo, utangure wirukana nkane natwe kandi hari imbere nitwirukira ubusa, nitwiruka nk'abatazi iyo bariko baraja. Hari ahantu turiko turaja kandi tuzoshikayo kandi dushitseyo kazobara karuhuko k'ibihe byose. Utarakira rero Yesu kaze hano muri kino kibanza na wewe duca dusengana Imana. Haleluya. Wewe wateye intambuko ndagira ndagusengere kugira ngo Imana ikuzuze kwihangana. Wihangane inyishiraho imbere, wihangane muri ibyo bibazo. Imana igiye guhinguramwo inyishu yawe, igiye guhinguramwo umugisha wawe, igiye guhinguramwo bimwe wari ukeneye. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye aba bantu batahuye yuko uri Imana ishobora byose bagatera intambuko. Uwo mwene data yararushe, yararemerewe kubw'ibibazo biri imbere yiwe, kubw'ibyari bimugoye amaranye imyaka, hari wundi bimaze iminsi mike, ariko icari cyo cyose cyari kimuremereye n'imyaka kimaze iyo ari yo yose. Nzi neza yuko uri Imana ishobora byose, yuko uri Imana ishobora byose. Atagishobora guhindura umugambi ufitiye uyu mwene data. Hari umugambi mwiza umufitiye nubwo hari ibibazo ariko aracamwo. Rero ndamusengeye uyu yari yihebuye, umengo noneho karabaye, umengo noneho biracitse, umengo noneho yobivamwo. Ndamusengeye akira inkomezi mu izina rya Yesu. Ni wakira inkomezi, wakira inkomezi, wihangana ushitse ku iherezo. Akira inkomezi mu izina rya Yesu. Ni wakira inkomezi, akira inkomezi zo kwihangana gushitsa ku iherezo. Akira inkomezi mu izina rya Yesu. Akira inkomezi, wihangana ushitse ku iherezo. Uhoraho aragutabara, uhoraho ari kumwe nawe, uhoraho aracari wa wundi uko yari mu gihe cya Yobu. N'uyu munsi ni kwari uko yagenda aratabara bariya bavugishwa n'Imana bahuye n'ibyago. N'uyu munsi ni kwari kandi niko azokwama ibihe byose. Akira gutabagwa mu izina rya Yesu, akira gutabagwa mu izina rya Yesu, akira kuruhuka mu mutima, akira gutabagwa. Uhoraho n'umutabazi wacu aragutabara mu izina rya Yesu. Akira gutabara, akira gutabagwa
akira gutabagwa mu izina rya Yesu. Wizere yuko uhoraho ari kumwe natwe, agiye gukora ikintu gisha. Wizere uhoraho ashobora byose, ko agiye guhindura amarira yawe ibitwenge. Wizere uhoraho ashobora byose, ko agiye guhindura amarira yawe, yayandi uri mu cyumba cyawe, yayandi uri mu ishuka ryawe, ko agiye kuyahindura umunezero, ko agiye kuyahindura amariba mu izina rya Yesu. Uzogaruka hano wikina amatavu, uzogaruka hano ushinga intahe, uzogaruka hano unezerewe, uvuga kugira neza kuhoraho. Nawe indirimbo uririmba cyangwa zaburi uririmba atari yabariya ba Dawidi, uzogaruka kuririmba zaburi rwawe, uzogaruka kuririmba ishimwe atari iry'abandi ariko ishimwe ryawe. Niwakire gutabagwa mu izina rya Yesu. Akira inkomezi zo kwihangana gushika uronse inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Nucika intege kandi inyishu yawe iri ngaho hafi. Nucika intege kandi uhora hakuzaniye gutabagwa. Nucika intege kandi inyishu yawe yambaye amababije. Nucika intege. Akira inkomezi zo kwihangana urindire bigiye gushika mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen. Utarakira Yesu aduze ikiganza. Murahabaho umugisha, murakoze kwemera gufata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Musubire mwaya majambo, musubire mwaya majambo. N'abari ku buhinga ngurukana bumenyi bariko baratwumva, nagira ndabasabe uwifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nawe usubiranemo n'aba bari ngaho imbere, kugira ngo uyu munsi wakira agakiza kawe. Vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byose nari maze iminsi ngenderamwo. Kuva uyu munsi ndiyemeje kubiheba, kandi uzonshoboza. Nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira niwaza gutora bakwizeye nanje nzobe ndimwo. Urakoze mwami Yesu, ndizera kugiye kumfasha kubandanya urugendo, nkarindira ukugaruka kwawe nihanganye. Urakoze, amen. Namwe musubire ngo muvuge ngo mwami Yesu, ndasabye ikigongwe ko nari narakumenye, hanyuma nkabivamo nkasubira inyuma mu byaha. Mbabarira, mbabarira, unyezesha amaraso yawe, kandi kuva iyi saha umpe inkomezi zo kunesha icyaha cyose. Ibyo nagwiriyemwo sinzobisubiramwo kuva ubu gushika kugaruka kwawe canke ku munsi w'urupfu rwanje. Ndizera ko uzonshoboza nkabandanya urugendo amahoro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngomba ndabasengere. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'abo bantu bahejeje kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. N'aba bose basubiye inyuma turabasengeye mu izina rya Yesu. Mwami mwiza, umuntu wese umushoboze kubandanya urugendo. Aba batanguye urugendo ndabasengeye mu izina rya Yesu, barutanguye bazi neza ko ari urugendo nk'ugw'umwirutsi, nk'ugw'umunonotsi. Uwehe gutangurana inkomezi mwami zo kwiruka kugira ngo basiganwe bazoshike ku mpera yabo inyuma mu gusozera uruno rugendo. Ubashoboze kandi gutahura yuko urugendo batanguye ari urw'intambara. Nibazokwama bari mu bintu vyiza gusa, ariko hari na bibi bazogenda bahura navyo, ariko uzobahe kwihangana mu izina rya Yesu Kristo. Uzobashoboze gukubita umubiri, uzobashoboze kugenda batumbereye badakikamira iburyo cyangwa ibubamfu. Uzobashoboze kwirinda wa mubi abo yocamwo bose mu izina rya Yesu, n'amajwi yose yocamwo.
mu izina rya Yesu urabashoboza babandanye urugendo bazorangiza amahoro. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi kuzobishitsa aba bose baguye bagahaguruka bakabandanya urugendo mu izina rya Yesu Kristo, amen.